Murakoze aho byacikiye nariko mvuga nti aba bantu bagize amatemwanyaje bamenye yuko ama message yose bobona yo kubatamba ku muvyimba ntibayahe importance nimwe. Abo bantu bari muri abo nyene bari mu babakoreye ibintu ubunye bakiri kuri irya mitumba, ubunye bari mu mugambwe uri ku butegetsi, bagire courage. N'abandi batashoboye kuvuga bazogire témoignage ko bashoboye bandika bayagira abandi bagume babivuga pour que, comme je l'ai dit, la flamme iguma yaka. Je niyo message yonyene, un message d'espoir nashaka gutanga, mvuge ni tuzokwama duhagaze kugira ngo abantu babaye victime y'ivyo bintu, yayo mahano mabi, y'iyo génocide contre les Tutsi yabaye i Burundi, ntizokwibagirwe quel que soit ivyo Nations Unies gira, quel que soit ivyo ubutegetsi bw'i Burundi bugira. Kandi bibuke ko batari bonyene, les victimes bari mu Rwanda, bari muri Congo, ya une haine contre les Tutsi ihari. Uno munsi ntituvyibagire, biracari ko biraba. Nivyo nagomba kubwira abantu bariko barumviriza, nivyo nagomba kubwira abantu banka kuvyemera, nivyo nagomba ko tuzokwama dufise ku mutima, tuzokwama tuvuga, tuzokwama tumartera tout le temps. Murakoze. Ninde yakurikiraga Garumata? Ni Jean Claude. Gome. Jean Claude ndamwego. Urakoze Blaise. Ndaza kumara akanya ariko sikarekare uze kwihangana. T'inquiète, yari juste kuvuga ntugire ikibazo, ntuze gukupa ufise ide yawe. Ok, merci. D'abord nagomba gushimira Reynold kuri iyi space kuko nari nagize icyumviro nanje cyo kugira space nk'iyi, ariko nari nashatse gushiramo abari mu nzego za FRODEBU muri iriya myaka kugira ngo badusigure neza ingene umukuru w'igihugu ashobora gupfa Bujumbura, haba umuntu ari rusigabangazi nawe nyene agaca yicwa kubera hishwe umukuru w'igihugu. Bon, comme abo bantu tutabafise ngaha, ivyo naco no bivuga ko nagomba mbandanye nifatanya na les victimes nakoro ya Mosozi Dismas ariko aravuga, kuko dufise imibiri na twebwe turi abantu. Vyampaye kwiyumvira ingene umuntu bamwiruka ko bamuziza yuko ari umututsi afise imyaka 4, hama onjo ukaza wumva hari umuntu ariko yituma uwundi mukeba kubera peut-être bishu wiwe 72. Vyageze ahantu ntashobora kubitahura, ariko ashima yuko hariho abantu bashobora kwifata bakabwira abarundi ko bakiriho kandi yuko bafise ubwenge, bafise n'umutima mwiza kandi bashoboye kurondoka, bafise abantu bazogirira akamaro abandi, kuko ico tubereyeho kw'isi nibaza ko ari ukugirira akamaro abandi. Nkavuga rero kuri abo bantu bahuye n'ivyo vyago, mukomere kandi burya ikintu gitsinda ikibi ni iciza. Numvise ko mufise mu mutima, nta burya ivyo dufise mu mitima bigaragarira mu majambo tuvuga. Nabumvise ko ari abantu bazima bafise imitima itagiramwo ikibi. Rero nagomba icambere nshaka kuvuga ni kijanye na twebwe turi hano muri no space, abatutsi, abahutu, twebwe abarundi turi hano, twobanza kwishira mu kibanza c'aba bantu. Umuntu usanga afise imyaka 4 bakamwiruka ko kubera icari, mu bisanzwe ataba nazina neza, kuko ufise imyaka 4 ntubuzi neza icuburi. Dukwiye kuvyibaza biba vyavuye he, cane cane kuri abantu bahakana ihonyabwoko. Biba vyavuye hehe kugira ngo umuntu asimbire ku muntu afise imyaka 4? Uwo mukuru w'igihugu yapfuye ntamuzi, ntibigeze bahura, peut-être naho yopfuye badahuye, kuko se abanyagihugu bose bashobora kubona umukuru w'igihugu. Bigenda gute umuntu nk'uwo ushobore kumusimbira ko umuca izosi, umwice, apfe, bamuhambe? Sishobora kuvyumva.
ngira abahinga bonsigurira nkabitahura iyo biva n'ikibituma mugaje hangarukiriza ubwenge sishobora kuvyumva. Hama nari mfise utubazo nashaka kubaza Dr Emmanuel. Iyo numvise ivyo bavuga bariko baravuga ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi, hari urundi ruhande narwo ruvuga ihonyabwoko ryakorewe Abahutu 72, mbega abiha interpretation yihe? Ikindi kibazo ni kijanye umuntu agerageje kwiyumvira ivyashitse kugira ntibizosubire, hokorwa iki, cokorwa n'abande? La question ndayibaza ari victime kuko nibo bafise inguma kuri bo kandi bababaye bifuza ubutungane kandi baza yuko banifuza yuko ivyabashikiye bitoba ku bandi. La troisième question isa niyo nyene, ariko ndayibaza la rescapé bonyene, Emmanuel ntarimwo. Izo nguma n'ibikomere mugendana, iyo muvyibutse, iyo muvyibona ko kuko mubigendana iminsi yose, bibibutsa iki, bibigisha iki? Mbega mubona inzira mworonkamwo ubutungane nyakuri yoba iyihe? Ivyo ni ibibazo nagomba kubabaza. Hama je vais faire un petit commentaire par rapport à mes sentiments personnels, uko numva ibintu vyabaye 93 jewe uko ndavyumva, kuko nagize amahirwe yo kuvukira aho bitashitse cane. Iwacu iwacu novuga ko bitashitse nukuri, ni mu ntara ya Bujumbura, ariko nagace bitashitsemo kandi iwacu Abahutu n'Abatutsi. Peut-être bishobora kuba bitashitse kuko Abatutsi nibo majorité par rapport y'Abahutu, ariko ntitwigeze ducanamo ngo abantu bicane. Nari muto, mugabo nagiye kubibona ngiye muri secondaire, aho nagiye ku mashure ugasanga kuko Ndada yapfuye umwaka ukurikirana, niho nagenda mu mwaka w'indwi, ugasanga hariho abana mwigana badataha muri vacances, mwe mwatashe nabo bagumye kw'ishure, babita les enfants vulnérables, les élèves indigents, abasinistre oya indigent. Voilà, les indigents nuko babita. Ukiyumvira, moi je me posais la question, niga kuri Atene Gitega, je me posais la question, aba bana badataha tube turatashe iwacu bakama ngaho, ukabona les conditions babamo ntizari nziza, kuko bataja mu mihana iwabo. Tu vois, uri en septième ufise imyaka 13, ukumva yuko ça te touche au cœur. Et puis nagiye kubimenya rero umwaka wakurikiye bisha abantu ibugendana, kuko naragiye ku maziko y'abari bapfuye. C'est là natanguye gutahura donc ivy'Uburundi, niho natanguye gutahura, kuko umuntu yari yahunze akaja ahantu kwikinga, et puis bakamusangaho bakamwica. C'est par là natanguye gutahura donc ibi turimwo même aujourd'hui, bikiturimwo, aho j'allais dire ivyo nagomba mvuge reka ndabireke, ariko ntahura yuko igihugu gifise ibibazo, kandi gifise ibibazo kuko inkozi z'ikibi nizo zishirwa imbere. Abantu bafise ijambo, bafise ukuri, bafise n'umutima wo gukiza igihugu ntibahabwe ikibanza. Ku bwanje nkabona yuko Abarundi mu mice yabo itandukanye, mu bwoko bwabo butandukanye, yuko bakwiye kuja hamwe kugira ngo barwanirize ikibi hamwe. Murakoze. abantu bose sinzi ko question tworindira Emmanuel akabanza kumwicura canke tukabaza ari le victime bamwicura, ko Emmanuel mbona atari hafi.
abatemoye nimba hari Daniel, ushobora kunze commentaire yoyira Mhm. Mako hari ico bashobora kuvuga Ego ijambo ni rwawe ariko ego ubwa mbere yatanguye kugira inquiétude yuko tugendana amatraumatisme tugendana umubabaro nivyo mugabo burya uwababaye burya siwe uwababaye cyane si usanga novuga afise ivyiyumviro bibi canke inzigo gusumba bivana no ku muntu yakira ibintu nomuha akarorero nk'abayahudi mu nyuma bakoze ibintu vyiza cane ba Martin Gray banditse Au nom de tous les miens n'abandi rero nomubwira yuko nko kubinyerekeye canke jewe narabaye muganga mu gihugu c'u Burundi umwanya munini ahantu hambere nakoreye ni ku Mutoyi hoba Mutoyi n'ivyo bitaro abanyarutegama benshi bivuzako n'abanyagiheta nivyo bitaro vyakora ico gihe ko hari mu 2003 ni ukuvuga yuko ibitaro vy'Imutaho canke vya Kibimba bitakora neza kuko kubera amagume kubera ibintu bitabo bimwe vyari vyarasambutse amasantre de santé rero hari abanyarutegama benshi baza kwivuzayo arabagirira ingorane icabuza ko ndabafasha icabuza ko ndabashigikira babuze umuntu n'amahera yiwanje nkayasohora babafasha hariho n'abambwiye bati mwebwe nico gituma Imana ibahezagira iwanyu kuko ntituvyumva ngene wowe ubandanya ufasha kandi abiwanyu twarabamaze ati twe twaratinye ubwa mbere ati mugabo twasanze ati atari sinzigene mumeze ivyo ntivyahereye ngaho jewe mu nyuma narabaye na directeur na médecin chef de district Muramvya hama baravuga yuko mu Rutegama hategezwa kuja centre de santé mugabo hakenewe ikibanza cyo kubakamwo centre de santé ahantu aho nyene kwa sogokuru bararondera ikibanza cyo gushiramwo centre de santé barakibura barabaza amashengero arabima kubera afise gato canke kubera bari bakeneye 1 hectare jewe ntawe iwacu yarasigayeyo nta n'umututsi yarasigayeyo aho hantu novuga ngo mugabo banyegereye na guverineri ico gihe atwara jewe narabahaye hectare n'uburyo centre de santé iri mw'itongo kwa sogokuru kandi nta kintu gushika n'ubu bampaye en échange rero iyo hageze ububi nubwa ubugome burenze nk'ubwo inyishu suko abandi nabo boca bazana ubugome nk'ubwo kuko urabona igituma habaye ubugome muri 1993 ni kubera hari habibaza yuko mu 2022 biciye abantu hanyuma mugabo mu vy'ukuri sivyo mu vy'ukuri niyo ideologie génocidaire bakwiragije mu bantu yo kwanka ubwoko kwanka ideologie génocidaire igizwe n'ibintu vyinshi umuntu bakamwankira n'amatungo yiwe bakamwanka nuko ashobora gutera imbere canke ngo bakamwankira kubaho majambo make rero ivyo byiyumviriye ko inyishu si y'urwanko siyo niyo kwerekana yuko bishoboka yuko tubana bishoboka yuko mugabo rero
icyambere nuko bemera aba ubutungane abantu bakabona yuko habaye amakosa haba n'ibihano bijyanye ibihano bingana n'amakosa abantu baba barakoze. Rero iyo ideologie génocidaire nk'uko bamwe babiciyeko iraherekezwa cane n'ikintu bita négationnisme. Je naragiye kugira témoignage muri iyo komisiyo ya ONU kuko burya babishitse ko barashitse kuri terrain bagiye mu Rutegama abanyagihugu bose bari barabwiwe yuko babishura yuko atamututsi yigeze haba. Hanyuma abo muri komisiyo ya ONU nibo babimbwiye bariko barambaza bati twebwe none ko batubwiye ko mu Rutegama atamututsi yahaba, bati baca barambwira ngene igihe bajaye mu Rutegama bababwiye yuko inzu babona zisambuye kuko inzu barazisambuye. Liliana bababwiye yuko ari misaka gushika ubu hari abatarasubirayo, babishuye yuko yari amabutike yabaye pillé par des militaires. Urabona kwica abantu ugaca wongera ko ukavuga yuko atabigezeho, ndetse n'inzu zabo zabomotse ukavyitirira abasirikare b'igihugu bari bo babibomoye. Urabona yuko ubwo bugume buba burengeje. Iyo niyo négationnisme nyene. Ntivyagarukiye aho, nababwira ko gushika ubu benshi batazi iyo imibiri bayitaye, kiretse bamwe bashobora kukubwira. Mugabo benshi twaragerageje kurondera tubaza vyaranse. Bamwe baraciye ku maparuwasi, ku bapatiri, mugabo vyaranse ko bavuga bati abantu bari ngaha. Niho ubonera yuko abanyagihugu n'abashaka kubivuga baraboshwe n'intwaro idashaka ko umuco umenyekana, idashaka ko ukuri kumenyekana. Rero niyo rero ideologie génocidaire na négationnisme bibandanya naho novuga ati nukurondera inyishu zoba positive. Hariho abantu baba ubugome babufise banka yuko kuri kumenyekana. Narigeze no guherekeza umuministre yahavuye aja muri CNDD iwabo ruguru ku mutumba, organije umunsi ngo n'umunsi wa reconciliation. Umupatiri aravuga ati mutabare muvuge umuntu yobaza nyina wiwe bamuhanze, aza bimbwire kugira ntibamenye n'uwo bivuze, aza bimbwire jewe patiri, hanyuma tuheze tumwereke aho nyina bamushize, hanyuma habe reconciliation. Gushika n'uno munsi uyu muminisitiri ntaramenya aho nyina wiwe ari, kandi yaragiye muri CNDD arakomera. Jewe nari namwerekeje. Ivyo rero n'ibimenyetso vyerekana yuko n'uno munsi ata reconciliation y'ukuri abantu bari ku butegetsi baba bashaka, kuko barabizi vyabaye. Abari mu butegetsi barabizi, babibayemwo bakiri bato, ndetse benshi babibonye. Iyo bariko barakora muri severe, yaba bashaka ukuri bo baraza, abazi ukuri barazi, haba mu Bahutu no mu Batutsi barazi ukuri, barazi abo kuvuga, barazi Abahutu bo kuvuga ukuri, kuko hariho abatabigiyemwo babizi, mugabo barabamenase, barabuzwa kuvuza ukuri. Rero waruvuze uti hoba iki? Hoba iyo tribunal penal international kugira ko abantu bagacibwa imanza, haba vya 72 bakabija mu mizi bakaraba vyabaye, hanyuma mu 93 bakaja mu mizi bakaraba vyabaye, kaba ubutungane bw'ukuri.
ababikoze bagahanwa ababipanze ababiplanifye bagahanwa canke bakagira ikigongo bagasaba ikigongo mugabo babaye uri kukaja ahabona niko nibaza ko vyogenda kuko ahandi bizoguma babeshanya ngo hariho reconciliation ngo hariho ariko ata ari ibintu nyene bavuga irementanya ngo ni severe irementanya ngo yego sinumva ngene bashobora kuja mu vyabaye 72 basize ivyo bonyene barimwo baze babikoze babonye n'ababikoze bakaja kurondera ibintu byo 72 ivyo barashobora kubirondera mugabo batibakiye vyabaye 93 yego bibaza yuko habuze ubutegetsi buja hejuru y'ivyabaye buja hejuru bukarengera ivyabaye bikarengera ubwoko bukarengera umugambwe bukazana ukuri bukazana kuri kw'abarundi kuri bose bakazana ubutungane kuri bose bataravye ubwoko umugambwe intara tubuze ubutegetsi buja hejuru bukarengera ivyo vuga elevation abantu isereve au-dessus y'ivyo vyabaye bakabirengera bakabikora nuko murakoze. Merci beaucoup Thierry. Ijambo turihe Maxime yari yasavye kuva kera. Merci beaucoup. Ego ndabaramukije mwese kandi ndabashimiye kubona mwateguye ikiganiro ni cyambere j'espère mu bindi bizoba ubwa mbere na mbere nshaka gushimira Dr Mako Thierry kandi amuramutsa kubera yagize courage yo kuvuga nabifatiye hagati mugabo numvise amajambo kandi ndazi ibyo avuga ivyo ari byo Rutegama ndayizi cyane nababanyi nanje numva sinatumiwe ntatimuwe nyaje yanje ngira mugabo hajya mu Rutegama hari umunyeshuri twigana yitwa Kayeye yavukana na Musante yo mu Rutegama mu 1993 bamwiciye hajya yari yaje muri vacances yitwa Kayeye yavukana na Musante yo mu Rutegama ibintu byabereye hajya nagahomera bunwa abarundi bose barabizi kandi sagasishora muri jewe icyo nshaka kuvuga nuko urumva barundi turindi yarya bamwe bazi bimvira ko bazi ubwenge gusumba abandi mugabo ukuri ni kumwe guca muziko ni gusha uba mu Rutegama ubimbuye uba mu Gishubi Bukirasazi Bijyabihanga n'ahandi ivyabaye ntazobura n'umwe abizi barabizi bose iho nyaboko ryarabaye irya raporo rero Conseil de sécurité 775 nayibonye twese turayibona tuyifise je na itershaje ndayishira kuri profile yanje no kubera yuko ntizovyibagira ni impossible sindiko ndatimwanya umunsi vyakenewe nzobikora mugabo Dr Emmanuel yagiye naye namwumvise ngavuga ni byiza ariko arakora bose bariko barakora mugabo hageze igihe kifo marché sur New York tugende muri conseil muri ONU kubera nimwaguma mwimvira ngo ko leta ari izobikora ntibizokorwa
urumva hari wayivuze yavuze ati hari naho abatega igihonyabwoko ari bari kuri pouvoir umunsi none mujaka ari waza kuvuga yuko hagizwe ihonyabwoko ry'abatutsi il faut être quand même assez bête pour voir yuko bazobikora jewe bundi nabonye ujya mu représentant du Burundi aux Nations Unies aposta yerekana yuko yagiye gusigura ivy'abahutu byo muri 72 namwandikiye tweet ndamwishura ndamubwira nti mbe byo muri 93 kubera ko byo byitaye presence kugira basubi presente rimwe bihama usabe tribunal ya bose numva ntiyanyishyuye kandi je mu batane pako anyishyura mugabo ndiga ndakubwira abantu mwebwe canke twese twiyumvira yuko ibintu byose bikorwa na leta itabikoze bitashoboka no kubera mutaramenya ingene ibintu bikorwa ibintu byose ubandwa ni wabandurugi rero il faut que duhindura méthode de travail il faut que duhindura méthode de travail méthode de travail nta kuvuga ngo muri oni ngo leta ngo yitegeza kusaba ibintu jamais abantu abanyagihugu niyo basaba ibintu okay no kuvuga yuko ari Dr Emmanuel cyangwa ubundi ari we wese atubwimbira akatubwira ati reka tugende New York muri oni tudepose rapport kandi meme physiquement ntibikeneye kutegeza ko uhari physiquement muri oni hariyo une façon d'envoyer des documents sans nécessairement être là-bas jera question nkunda kubaza kandi ndiko ndamubwira namba ari karumvirizo cyangwa n'abandi bavyumve none kwijya rapport yasohotse muri 1996 le Conseil de sécurité 725 yasohotse muri 1996 urumva hari imyaka yaciye uko ingana none baranditse na email bishyuza kuko hariho traçabilité hari ikintu bita traçabilité wewe ugize suivi wawayigize hanyuma naho batokwishura ubise traçabilité naho batokwishura rero bitebuke ijya raporo ya Conseil de sécurité 725 tuzoyishyuza tuzokoresha uburyo bwose aba victime turi benshi tuzobikora hanyuma abakiri bazima tubashimira bagire courage mugabo abapfuye twemange yuko bazoronka justice un jour quoi qu'il coûte ibindi navyo la procédure kuvuga ngo bica muri leta gauche à droite forget about it hari ubundi buryo bwo gukora les moyens de pression burya ziri kwishi ni turiko turakora ni moyens de pression ni moyens de pression kubera bari aba victime ariko bere exprimer bariko bavuga ibintu byiza bari ni témoignage kandi biri enregistré bizogumaho ntaho bizoje c'est ça fait partie du travail ça fait partie du travail mugabo il faut qu'on avance à la prochaine étape kugira tubikore tuzobikora kandi kuvuga ngo umwe n'uriya nguni ngo niwe abijejwe abandi bose barashaka kubikora je ndashaka kubikora kandi ntawe uzompa itegeko ntawe nzosaba uruhushya nshatse kubikora n'undi wese yobikora tubikore mugabo umuntu wenyene azoza niya genocide do 93 tuzohangana aba victime barahari kandi ni benshi ntibazobagwanya ngo bashobore bazokwica bamwe bafunge bamwe bagira iki mais ils pourront jamais atteindre tout le monde bizokunda donc la mémoire vigilante iringa irahari
uzokwihenda yimbira ko vyaheze canke bitazovugwa abantu babanumije kubera ari Burundi kubera bafise un état totalitaire igisoda igipolisi c'est impossible kubera abatari Burundi nabo bazovuga ntibazobagira gute hanyuma ikintu nashaka gusaba Neva president actuel president de la République urabona hajya kijya cibutso cibubu cyanditse ko Neva again kiri mu komini we mu ntari we niwe hatwara s'il vous plaît monsieur le président urekere victime bagenda kwirukira bagende d'ailleurs je ndafite ni suggestion kandi nganye tuve ngaha twivuganye kubera j'aime des actions reka tugende kuhasiga irangi tugende kuhasiga irangi muri d'accord oui ou non ko naho na dépousse ok urumva probablement que vous n'êtes pas d'accord mugabo je personnellement nashaka abantu ngaha muri space tuveho twumvikanye yuko tuzokora ibishoboka byose ubwira tuje gusugina irangi kuri ya cibutso cibubu hama umuntu wese azoshaka kuja kucirekoye uroke yako adashoboye kugenda iyo ni intambwe ya mbere iterekana la bonne volonté ya leta nimba ijya leta ihari uyu munsi yasi ko dusiga irangi kuri kiya cibutso cibubu never again aho urumva n'urundi rugamba ruzo rutanguye jengeje ngaho murakoze Merci Maxime pour l'intervention. Blaise Batoni mfasha kuduza Rumata na Emmanuel wabukoze cyane gose kuko sindiko ndabona amademande yabo. reka ndabadoze mugani Merci babi beaucoup. abadukica Ego, merci. Si vous permettez, reka twumvirize umuntu yitwa Burunga amaze igihe kinini ngaha nta jambo yari bwashikirize. Merci. urakoze cyane rero abamaze kuvuga adashobora Pardon? tubagumiza Pardon? abamaze kuvuga umuntu arahindura n'abandi Bien sûr. Bon, je propose yuko ababoba abanyuma kuko ikiyago kiraryoshe cyane mugabo akaryoshe nigaherera mu itama twobumviriza hanyuma tugatuma duhana iyindi sango ndiko ndarondera ari umuntu kivuye témoigner mu misi izoza kuri rya coup d'état ya 93 yarabibonye hafi na hafi cyane donc twozosubira guhura dans quelques jours 3 jours ibintu nk'ibyo comme ça uno musi twaruhurira abantu bakabandanya weekend yabo ego donc dufate nyene abanyene uko turi umwe wese agira icyo avuze hanyuma duhave twimbira guprotera sinzi ico muvyibaza ko moi je suis d'accord Rumata Nta kibazo ni juste que jewe numva umuwo mbona hasi asigaye ni se nyamwiza abandi bose nta wundi yasabye ijambo biraza ko okay twogarura none se nyamwiza ni mu muduze ko Jesse ndamubona reka ndamuduze je yeah merci ndamubona beaucoup yeah hanyuma imbere yuko avuga Burunga Dr Emmanuel yashaka kuvuga okay Burunga utwihanganire kandi gatoyi hanyuma Dr Emmanuel yagize nta kibazo gusa harimo amaburu y'abana ariko aragira muranyumva yego neza reka nyarutse ndabona ko buhaye burira mu ntunge burya anari hamwe byacika narinzi ngo inama irarangiye namba ariyo nama ndi korera ibyanje jusqu'à ce que quelqu'un me rappelle ngarutse rero numva Maxime ariwe karavuga namwumvise bitari bike namuramukije kuri ibi bingaha avuze hari iki ca suivi d'ailleurs il s'est d'abord descente sur New York je suis d'accord avec lui à 100% ico nkora ndamwibutsa cyangwa ndamwinforme nimba tarabize yuko ibi bya maquette correspondance zozo officielle avec le secrétariat des Nations Unies kuva au moins kuva ce génocide gishingwa ce génocide Canada naderamwo en 2001 je pense qu'il ne se passe pas d'année ata correspondance nkazi 3 ziba ntizishubwa igihe cose
ariko iyo no mensiona kuko niyo yari ndayite plus musclée plus sérieuse kandi ariyo twibaza ko igihugu irasuivi ni la dernière yasohowe conjointement na les sections extérieures c'est-à-dire AC Génocide Canada na AC Génocide Suède objet yari kwibutsa rappel donc demande de suivi au rapport en fait mise à exécution du rapport des recommandations du rapport il y a à SBA 1996/682 twasaba sans passer à côté ko haba iyo tribunal pénal nkuko babisabye puisque les compétences internationales doivent s'exercer twayirungitse mu kwezi kwa kane umenga yari 18 avril où ce n'est pas un secret que nous sommes sur le point d'en envoyer une seconde correspondance de suivi mais également de mise à jour kuko on a les derniers développements notamment le pas franchi dans le négationnisme dans le régime irongowe n'abakoze igihonyabwoko nyine ba CNDD-FDD il demande appel à l'action immédiate. Donc voilà, pour ce qui est des correspondances, soyez rassurés, cher Maxime. Et pour la descente à New York, ahubwo abagabo barara kubiri bakiyumvira kumwe abo twamaze kuvugana haraciye iminsi igihe tuzoba justement hamwe babanya bihoza kandi aho bokwihoza ntikibuza. Étape suivante c'est la descente simultanée à New York et à Genève parce que hariho la question ya droit de l'homme aba rescapés du génocide baba amalgamé n'abasigaye kandi bafise ibyo biharije. Singaruka kuri les détails z'ikete twari twanditse ejo bundi mu kwa kane, ariko rero aho duca naho ndamutahura nkamushigikira nibaza ko yavuze ku gatwe kiwe, ariko ni byiza tugumana uburenganzira. Ces recommandations, ces doléances adressées à Évariste Ndayishimiye, on n'en est plus là parce que d'abord l'expérience récente comme l'ancienne aura montré que le régime na gatonya kutworohereza, donc lui demander la permission d'aller peindre iyo baba bari banatose tugashika uzoja kwasiga ayo marangi utanashitseyo. Donc nibabanze bareke kugira bivuze neza icyo turagushigikiye ko banze bareke abarescape n'abamembre de la famille bashikeyo. Voilà, alors sintwara umwanya nije kwara humuriza yuko ico kuyishikira kugariza Nations Unies gikenewe cane, ico kwandika ko kibandanya kandi cabaye, hanyuma ngaca kuko nashimikiye kugene dutegerezwa kugumana en vue kugene abandi bakoze, donc la reproduction, la reduplication des méthodes qui marche. Abanyarwanda murabaza neza 94 burya à la reconnaissance du génocide contre les Tutsis du Rwanda n'a pas été automatique, parce que kubivuga à un moment donné il était question justement que les Nations Unies bayanka. Biracishije sinamwumva yagiye. Reka naje sindamwumva. Okay, tunangiza ubwoba ngo telefone isiye kunzimana. Okay. Washobora guceka kuri byacitse ngaze ariko uratubwira ivyantu by'uko bagira reconnaissance ya jenoside yo mu Rwanda mu que la diaspora rwandaise yaciye imanuka en masse baragira site baraye kuri siège des Nations Unies. Donc nico bituma ngarutse kuco Maxime yavuze yuko kiri ngombwa ko tucandika abatari bwacumve. Il suffit de coordonner cela avec izo correspondance ziheruka. Reka ndangirize ngaha, ndazi ko murindira ijambo muri benshi. Urakoze docteur, ariko iki kintu c'est très important. Il faut quand même que haba inaction ikomeye apana kuko turazi ko ari bikorwa AC Génocide ikora, ariko franchement biri un peu novuga ntibiri ferme cool. Il faut que biba ouvert à grande échelle kugira ngo abantu babimenye, mukora ama space muze musigure kuko benshi ntibazi ibyo bintu bikwiye gukurikiranwa, kuko kubona nka leta igenda muri Nations Unies ikavuga ngo bashaka ngo reconnaisse ngo ya 72 bakayita uko itari. Non, c'est pas ça le problème. Mon souci c'est quoi? Nuko leta quand même leta hari si y'abahutu, enfin normalement si y'abahutu, si ubwoko bumwe, si y'abantu runaka tuzi ko leta y'abarundi.
ndivuga nti normalement sivyo ndiko nk'iyo ndakurikira leta nk'iyo leta rero iyo leta ari iy'abarundi bose kuko bavuga ko batowe n'abarundi iserukira abarundi tuzi ko hari sujet yiba byabaye 93 les actes de génocide zabaye les enquêtes zabaye ziri muri Nations Unies umu ambassadeur w'igihugu cy'u Burundi agenda akavuga agasaba ko bahokoneza igipande kimwe ibindi akavyinyora azi neza ivyo bintu ko ari ibintu vy'amoko vyahekuye abarundi abantu bashize nkuko two turavyumva mwaya matemonyage biteye ubwoba jewe narumiwe biteye ubwo sincèrement biteye ubwoba le minimum ari kuvuga ati turashaka mudufashe haze les enquêteurs bagira ama enquête y'ivyabaye ku Burundi mais par contre ibyo ntashobora kubivuga ko bazi neza ko batabishaka kuko vyaravuzwe n'ibyo byo muri namba ari Arusha by'amasevere kuko no musi hari no musi sivyo suko bari babivuze tout ça pour vous dire que ivyo bibintu n'abarundi w'umutima bakwiye guhaguruka si leta ya CNDD-FDD ivyo bintu rero nimureke kubikorera hari anya mu biro cyangwa inyuma entre les quatre murs ni mu bushira habona mworganize ibintu abari kure abafise ubushobozi ba voyage ari muri Europe aje muri Europe abari muri Nations muri America mukoruko mu manuke na New York ariko ibintu bijemo quand même du mouvement bijemo ubushake habe action sincèrement nta yindi moyen dufise kandi mwico gihe bizumvikana kuko ikibazo c'est pas le problème c'est pas burundais le problème c'est de la sous-région abandi bo barabikora bakiorganiza ako mu Burundi umenga je sinzi impamvu haba tabu y'ibintu by'ubwicanyi ntidukwiye kuba tabu y'ibintu by'ubwicanyi abantu bishe barazwi dukwiye kubivugira hejuru abantu bakamenya kuko ivyo ntibihagarare tout simplement. Parfait. Vous permettez que je fasse un petit complément kuko ni precision duvuga bimwe rumata uretse ko nasanze hari ibyo ntamenyesheje igihe byancikira ko si vous voulez bien ndi confinaliza l'invitation d'un côté ya muracanyumva invitation à la commémoration du génocide tutsi d'octobre twebwe tuzoyikora samedi prochain le 26 n'umwanya yo ntagira pane technique na jewe mwari kutaha muyitaha nyine à partir de donc yi espace nyine ariko kasrano murayironka donc entre autres choses muronka harimwo iyo correspondance d'abord hari opposition à ce génocide kuri il y a des déclarations, il remarque le représentant permanent du Burundi aux Nations Unies. La différence, la petite nuance que je dois apporter est celle-ci. Je ne suis pas du tout d'accord avec Rumata, entre quatre murs, gestion, menga, mbaye Maxime, il faut savoir comment fonctionnent les choses. Aba bantu bari muri hase génocide na transaction externe bari yabibujumbura cyane ari un peu trop rodé bari très rodé à la matière ikiriko kirahinduka ico gitondo ndabasariwa mwebwe notamment espace yanyu nuko l'adhésion kuko la compréhension a toujours été là mugabo tout le monde était réticent à se réapproprier le discours les demandes za ces génocides nigeze kubivuga dans mes remarques préliminaires igenda vuga ni pendant 9 ans de 2005 à l'avènement du CNDD à 2014, la société civile, la société civile baterana ibiti n'imivyaro na tabo communautaire na nkuru nziza en taxant à ces génocides d'extrémistes batagomba gukorana n'abandi. Alors, grand merci maintenant à vous, cet espace. Merci à cela batwumvise pour vous rassurer. Surtout à Maxime, effectivement nciye ngubunira n'urugohera rumata ntushobora kuribwa n'inzoka twama twabisubiyemo ngo bitware kwisata so ne so gouvernement yisha abo batutsi ibangire ko banibuka abasigaye ko usaba et de celui que de ce gouvernement que tu attends que akujane la tête d'alliance aux Nations Unies où on se l'est dit il y a quelques mois au Herukana subiremo il y a le canal
souterrain niyo canal justement y'ama lobbying ama organisme atahura ari réellement imbu de la cause du jamais ça de Rome atari rya calcul notamment muri bene bacu b'abarundi arahari. C'est pour cela que si je me permets de dévoiler un tout petit peu le contenu de l'invitation que je vais vous donner, vous allez trouver samedi prochain des représentants d'une ONG suédoise que vous connaissez très bien, Civil Rights Defenders, seront parmi les conférenciers, ce seront d'ailleurs nos conférenciers principaux, badusigurire bigishe les rescapés n'abandi enquête de justice, la procédure à suivre pour traduire en tis à criminels contre l'humanité ou les victimes de ce genre de crime. Donc c'est à la fois vous rassurer, rectifier un tout petit peu ce que vous avez dit au sujet de nos actes. Je réitère cette invitation, précisant que nous sommes ouverts à toute coopération avec toute personne agent dans la recherche de la justice dénudée des calculs politiciens. Parce que, je ne vais nommer personne, ils se reconnaîtront, à ces génocides, c'est dans le cadre d'Arusha qu'il faut réclamer la justice. Arusha ko yamaze 20 ans bayikomera amashi imaze gutraduire en justice combien de criminels contre l'humanité. Ce qu'il a fait par contre, la bête a pris du poids, elle a revigoré les génocidaires au pouvoir au point que birukanye les partenaires d'hier où même le partage du pouvoir, je dois faire cette remarque, je m'excuse, il est menacé. Alors, c'est un peu cela que je voudrais apporter aussi en guise de décision, qu'il ne suffit pas de dire, bien, Movigera entre 4000, non, pas du tout, parce que si vous voulez appliquer Arusha, allez-y me dire comment cette application d'Arusha qui a produit la CBR que vous connaissez est à suivre. murakoze cyane Dr. Nivyo ibyo muvuze hama ibintu Maxime yavuze ibyo kuvuga ngo basige kwibubu sinibaza ko Maxime vyoshoka kandi nawe urabizi na baretse n'abarescape kugenda kuhaca bibuka bashobora bategeza kuvyemera inshuti yanje mbabarira bo twagiye imana nibanahabomora ahubwo natwe mwiza muzumva bahabomora Maxime l'idée est bonne ariko nibaza ko faisabilité muri kijya gihugu atari kirenga oya no kubera mwebwe ariko est-ce que vous avez demandé Maxime, vous permettez de igituma ndabivuga mushano ndamuzi il faut au moins une correspondance officielle hama tukaronka copie kubera ivyo iyo mvuze traçabilité c'est exactement ça qu'on veut. Vous permettez une question à Maxime. Maxime, vous demandez, bonsoir d'abord, vous demandez une copie en tant qu'équipe. Parce que si vous la demandez en tant que, excusez-moi, parce que les demandes officielles zarabaye, nous, ari iryamye muri ministère de l'Intérieur. Allez-y, continuez, s'il vous plaît. Alors là, on est rendu au point où on ne se croit même plus. Je vous dis que... Erega mwebwe ntimuramenya communication ya freedom of speech. Maxime, please. Freedom of speech. Revoyez vos propos, cher Maxime. Mugabo, avez-vous peur de le montrer? Nous, montrez-nous. Et puis on avance. Reka ndabatandukanye gatonya. Reka ndabatandukanye gatonya naye nagerageje kurindira mugabo ngira yego ni burunga yego burunga fata ijambo karibu cyane yego je ndumva umushinga ntavuga ko twosiga naho turiko turashaka turabizi nta vyizigiro byinshi dufite hajya hano mugabo kubigerageza bakabitwima c'est aussi une communication nimba se genocide yaragerageje rega diaspora irashobora gusaba gusiga none je numvirije nkurikiye ryari umuvugizi w'igipolisi yavuze ati ngo babankiye kuja kwibuka kubera ko ngo uwo munsi ngo haba hari ibirori bikuru by'igihugu aho bibuka ndadaye incungu ya demokrasi urumva ngo abategetsi bose niyo bari ngo bansa akajagari okay nimba bansa akajagari tubafatira aho tuvuge tuti okay buntu tugiye gushaka kuja gusiga azoba ari lundi canke azoba ari na dimanche basatira umunsi w'akazi bavyanke navyo c'est aussi une communication bon mugabo yari juste kubatandukanya ntitwokwanka iciyumviro ciwe kuko kirahuye n'ivyo nashaka kuvuga hanini
ariko ubwa mbere reka mbanze ndabashimire mwebwe mwateguye iyi space kubera ko ibintu mukora birakomeye cyane, birakomeye d'abord kuri abo bantu bapfuye Imana igakinga, hanyuma umuntu ku bwanje umuntu ni munini, mbwire ko ndanabaha pole, burya ibintu nk'ibaho bibereye bibi cyane nuko bobo byabababaje dans la chair mu mubiri yabo, ariko mwiyumvire umuntu navuze nti munini, abari hafi yabo, abo biganye, ndagifatanya nuko kubashimira. Nk'ubu jewe uyu muntu Dago, bavuze ngo ni Dago, hariho umuntu umuteramyi yavuze ngo yitwa Dago, si yoba ari we, nagira ndabwire ko n'umuntu nabonye nari umwana ndagira ubwoba, naramucunguriya yavyuka karagiye koga kwishura ahantu higa muri interna, kubwanje kumva c'est une traumatisme nagumanye nanje kuva ico gihe gushika uyu munsi, kumva kiriho, kumva asura kubaho, ntimushaka kwibaza ico kintu mwakoze ingana ari ikintu ciza cyane, kandi ndazi ko hari abandi benshi bameze uko, kuko burya bwicanyi bwabaye bwatushije abantu benshi, haba mu buryo mubarire gato telefone, haba mu buryo direct, pardon, nashobora kugaruka gatonya, nari ndi ku kazi canke reka mpeze icyumviro nta canje kibazo. ntacyo. Bwabereye mu gihugu ahantu cyose, ni ukuvuga vyakoze ku bantu benshi udashobora kwibaza. Rero kwari ukubashimira kuri ico gikorwa, mu kibandanye murondere n'abandi. Proposition alors, d'abord iyi lutte, abo bantu bababaye dans la chair nibo bategerezwa kuja imbere, nibo bateza kwiapproprier iyi lutte. Je propose ko habaho un espace digital y'abo bantu bakiriho, muzosanga iyi genocide contre les Tutsi, naho tutashaka kuvyemanga, naho tudashaka kubivuga, mukasi no bavuga ngo dukunda, mukasi mwambutsa ngo dukunda kugira ama discours équilibriste, kandi nivyo ni défaut. D'abord il faut définir l'espace géographique ivyo bintu vyabereyemo, muzosanga bisa. Narigeze kumva témoignage kuri space aho bavuga bati ntitumva ingene Ndada yapfuye Bujumbura, abatutsi bo muri Congo muri Sud Kivu bakarara mu mashamba ngo baricwa kubera ariyo no communauté hutu hari ahanye. Donc espace géographique vyabereyemo, communauté digitale ya les victimes de la sous-région, kikaba ikintu kivisible, ni resistance mutashobora kwibaza uko ingana. Tureke kuba defenera, twiyumvire ibindi bintu binini bishoboka, bishobora kuba pérenniser, bidahera mu mwanya mutoya. Ikindi cyumviro ca norangiriza ko nuko nabo bavuga yuko habaye genocide ya 72, ntitubime ijambo, mubahe ijambo, mubahamagare nabo bavuga ivyabashikiye. Icya gatatu ndangiza, ikibazo kijanye na arme, nimba harabayeho amakosa muri arme, ikidutangaza niki 2015 l'arme était incapable gutabara, baragendera iruhande, bien sûr ntibabikoze nk'igipolisi, ariko twarabonye ibyabaye. Actuellement l'arme qu'est-ce qui se passe? Donc mwe bazi igipolisi cyangwa igisirikare ko ari umuntu umwe, mugabo dushobora gusanga ari aho vyabohewe. Aho ndiko ndishura Emmanuel avuga ati hashobora kuba ari inyigisho za paripoto zigishijwe zo kudiaboliza le sud tout ça. Ayo makosa nimba yarabaye bakavyemera, bakaba ababigendeyemwo, navyo nyene dutegerezwa kubivuga. Nta kintu na kimwe dusaba gusiga inyuma muri ibi bintu. Gusa ico nshaka kunota niki, ntituze turabivuga mu buryo bwo gushinyaguriza abantu. Il y a les gens du sud, il y a les colonels, il y a les officiers du sud, abana babo bapfiriye mu za Kibimba, mu yandi mashuri n'ahandi hose. Tubivuga kugira ngo ukuri kose kuja habona, ataco dusigaje. Murakoze akanya kambanye gato nari kubandanya, ariko mwakoze ibintu vyiza, Imana ibahezagire courage. Ego, merci beaucoup. Monsieur Burunga, enge mumbabarire hariho telefone. Ndashimye Burunga ko agize intervention iri rapide kandi ko yatwihanganiye umwanya munini cyane gose. Wari uyu mwanya yatwihanganiye n'ukuntu intervention yiwe yanyarutse. Franchement, yaba twese twabishobora ivyo basawa. Je vais essayer de donner l'exemple donc mu gufata intervention itamara igihe kinini. Reka duhe ijambo Senyamwiza Ahamado Friday. Oui. Excuse-moi, Lydiane ashaka kuvuga, juste pour toi. Ah ok, priorité aux victimes. Ego, murakoze cyane, jewe n'ubu mbandanya nshima
kuko uyu mwanya hariho ababona ko ari ikiganiro gisanzwe ariko kuri twebwe ni ikintu gikomeye cyane ko turiko twibuka kuko niyo faso yonyene tubona yo kwibuka. Nkaba nejerejwe cyane n'abantu bavuga bati turabashigikiye turabafashe mu mugongo. Twashaka kubamenyesha ko rero les rescapés tuticaye turiko turakora, turiko turagerageza gusaba ubwo butungane muvuga, turiko turagerageza ko ababikoze bimenya ko tubazi, tukamenyesha yuko iyi semaine commémorative tuzocisha kuri radio Cirimoso, amakomune, amaprovince, ivyo bintu vyabayemwo, tugasaba umurescapé wese ahari abishoboye ko yokontakta umwe muri aba mwumvise bavuze kugira ngo tugire amateme tuzogira isomene yose. Ikindi rero nashaka kongerako ni uko témoignage twatanze twagerageje kuvugisha imvugo mbabarira amatwi kugira ngo ntidukomeretse benshi. Umutwaro turawikoreye kandi sinibaza ko tuzowutura vuba tukiriho. Ico twasaba cane cane nuko abantu babishoboye mwogerageza mugasabira abacu bitavye Imana aho muri mukiyegeranya mugasaba imisa nk'uko benshi bazobigira. Abegereye muri iki gihugu ca Suède nkontakta imisi izohaba tugasabira izo nzirakarengane zacu, eka n'abari kure namwe nimwiyegeranye mubasabire. Kuco mwavuze muti mbega mwiyumva gute yo courage muyikura, ntababeshe ntitwiyumva neza kuko lesene zabaye ntizifudika ntidisparesa gutyo, ahubwo harimwo n'umubabaro udasanzwe kubera ayo majambo yo gusongera isibe yirwa aravugwa. Iyo bariko barakompara ivya 72 na 93 nta kintu na kimwe tweba bariko baradufasha, kuko iyo bariko baravuga urupfu rwandadaye bakarufatanya n'urupfu rw'abana bacu, kuko ndazi neza ko abavyeyi bacu amajambo bicwa bavuga ko ari abatutsi ivyo bari banabizi ko ari n'abatutsi. Na twebwe imyaka tugezemwo no munsi turazi ico turi co kandi no kuzikizira tukizize ntaco bitwaye, ariko abana bishwe baraturemereye mu mutima baraturemereye mu mutwe kubera ko natwe abana bacu ubuye bariko bagera mu bigero twe twari dufise igihe twakira igihonyabwoko. Ni ukuvuga iyo umaze kuba umuvyeyi ubabara doublement kuko wishira mu kibanza c'abavyeyi bacu babonye ivyo turiko turabona, biraremereye cane. Rero wa muntu uzi ko uri umugenzi w'umurescapé, wa muntu wumva ko uri umugenzi w'abo bantu bazize uko bavutse, nuhaguruke ahubwo werekane la différence, kuko impungenge dufise uno musi si zacu kuko abacu bo baragiye, ahubwo dufise impungenge zanyu benshi ataco bitayeho. Tugasaba ko ahubwo etape ya mbere yo bari yo kwegerana tukibuka maze tukagwaniriza hamwe ivyo vyiyumviro bibi. Kandi ijambo nohereza ko nuko twebwe ntitwipfuza ko hari umuhutu hari umututsi hari umutwa yoba mu buzima twabayemwo muri iyo periode. Turipfuza ko abana bacu batoba mu vyo twe twabayemwo. Tugasaba rero ko uwo bishobora yohaguruka. Jewe nahisemwo inzira imwe yo gukurikira ase genocide kubera ko niyo organisation nasanze ikora ivuga ivyo nabanye mu mutima navyo imyaka 28. Natanguye kwikorera 2021 nkaba ndayiserukira mu gihugu ca Suède. Woba ari hafi yaha yo dukontakta maze tukaja hamwe tukarigwaniriza hamwe igihonyabwoko maze tugire espoir ko abana bacu batazoba mu vyo twabayemo. Murakoze. Mukomere cane Lilian, mukomere cane, turabahojeje kandi turi kumwe pe, turi kumwe turumva umubabaro wanyu. Ukuri mufise sinzi ngene nobivuga, mufise inguvu, ariko burya ibintu vyose umuntu acamwo haba hari impamvu. Imana yonyene niyo ibaha izo nguvu, ntawo vyishoboza. Ariko turabashimiye kubona deja mwaronse umwanya mukihangana mukatubwira amatemwanyaje yanyu,
kandi amatemwanyaje yanyu kandi n'abandi benshi babibayemwo si Gitega gusa turabizi nibaza ko Dr Emmanuel aza kuducishiramwo gatoya kuko twumvise cyane abari kote Gitega ariko hari n'ahandi vyabaye za Karusi Kayanza Bubanza n'ahandi henshi ngira ngo ntazi ibi bintu birafasha izi témoignages birafasha kuko benshi ntitubizi ntituzi uko vyagenze umuntu usanga avuga ibyo yumvise hirya no hino ariko kumva les témoignages z'abarescape ni ikintu gikomeye cyane vraiment turabashimiye bivuye ku mutima ndivugira kandi nkavugira n'abagenzi banje bose mbona baje kwitaba ikiganiro Blaise ninde mwari muvuze ngo akurikira se navyumvise Nije murakoze kuba mwateguye iki kiganiro ndabasuhuje abagiteguye Reynode Bacinoibe Muromata n'abandi bose baje kucitabira cane cane nk'aba bagize ingaruka kuri ibi bintu byakoze ko direct twashaka kubahumuriza no kubabwira mugira umutima w'inkomezi Imana yabarokoye mukaba mukiriho muri bazima ari nayo yongera natwe idutiza ubwo buzima kugira amaraso yanyu ntazogenda akagirire nashaka kubabwira ko jewe personnellement ku bwanje nariyemeje nzohaguruka ururimi ry'abajenosideri bavuga ndagumva kandi cyane tuzobasha guhura umunsi umwe tuganire tubabaze igituma bakoze bijya bintu abandi bashoboye kuja mu zindi nzira zo muri Nations Unies nawe Imana izibafasha borohereza bagende bakore muri ubwo buryo hari n'abandi novuga ati duti izi ngorane z'amoko ahantu zituruka turahazi aboshaka twoja kwitsitsaho kuri origine yazo erega ziva hajya aho bita ngo ni San Degidio hariya mu Butaliyano muri abapadiri nibo babizanye nibo babishigikiye nibo bashira hejuru iyi sende dubona ari navyo ba Maxime bamwe bavuga kare ku bijanye na n'ujya mudamu yitwa Emilienne yagiranye ingorane n'abapadiri murabona ko bujya budahangagwa bw'abapadiri na sende ditafisi cuvuga ku mupadiri nkeka mwese muca mu comprena y'ibi bintu biriko birava so mukomeze mwihangane amaraso yanyu nta bantu bavukiye ngaha gushira abantu ubwoko ntibavukiye guhona hariho abazosigara kandi tuzohaguruka turi kumwe twifatanyije umubabaro hariho mikro iri kirangora sinzi indi yuguruye mikro yiwe ashobora kuyugara ko nduva amaparasite menshi Emmanuel mikro yawe iruguruye Senyamwiza urashaka kugurura mikro Okay, murakoze. Okay, nari mpejeje gukomeza abo babuze abo batugiriye témoignage ndabizeza ko turi nyuma yabo turabashigikiye kandi turanabemerera ko ubutungane tuzobuharanira kugira ababo amaraso yabo ntazogenda akagirira. Hama nkaba nashaka gusubira kandi nkavuga ijambo rya kabiri kubijanye n'ibi abategetsi batwara Burundi ntimugatinye kubivuga twama tubivuga misi yose hari ababitinya abagira n'isoni je sinzogira isoni zo kuvuga ko ibi byose byabaye mu Burundi byateguwe na Frodebu CNDD Parpehutu ni nabo bari ku butegetsi uno musi dutwawe n'abamenja ijambo bamenja si jewe narizanye riri mu Kirundi kuva kera mu ntwaro z'abami baravuga ati umuntu azokwica canke akagambanira igihugu cy'u Burundi umuntu wari we wese yakoze ikibi agasahura abakica akangaza abarundi Mikaratusi turagusavye uzimye mikro yawe ureke kugorana nawe nagire definition nziza y'abamenje abamenja none mu Kirundi iryo jambo je narisanzeho no kuva kera umuntu yahemutse ku bwami akagira trahison akica akangaza canke agasahura umutungo w'igihugu muri ivyo byose sinzi yuko abadede canke abafrodebu n'abaparpehutu hari kimwe batarakora muri ivyo ni ibintu bigaragarira ku muntu wari wese abatwara Burundi uno musi twobita ko arabamenja none ni waba unabihakana wohakana ko bakorana n'interahamwe ivyo byakoze aba bantu bariko baratubwira amatemonyage ni igiki wumvise
ni igiki wumvise babesheye ubutegetsi buhari? Byarateguwe, byarigishwe, ibikoresho byazanywe na bande? Kuko abantu ba ruguru ukungene bo kwibwiriza gushavura cyo kimwe uburundi bwose ku munsi umwe bagakora mu buryo bumwe n'imipanga. Iyi mipanga mwibaza ko yinjiye gute mu Burundi? Yinjijwe n'abapadiri. Hari amasanduku ava i Vatikani yinjira mu Burundi, wibaza ko hari umuntu yayasopa? Abarundi mwa mushaka ko dukira, ifo ko tuvugisha ukuri, tukavuga aha ibintu byapfiriye byononywe na bande, ni bande babigizemo uruhare. Komsa tuzoba dushaka gukira. Uno munsi dutwawe n'abajenosideri, hama akaba ari bo wumva uno munsi bariko barategura ngo imigambi ya 2040, ukaba wumva bategura amatora, abantu bakaja kuganira nabo. Mbe umutima wo kuja kuganira n'abantu bakoze nk'ibi mukura hehe? Iki kigongwe mubumvira mugikura hehe? Hariho abantu baba bashaka kwica n'umurya, ukumva bagiye gukompara n'ibintu vya 72. Mbe 72 iyo muri ko muravuga ni genocide y'abatutsi canke y'abahutu? Niyo bari y'abahutu mwotubwira abo baba barayiteguye, yateguriwe kwande? Yateguwe nande? Yatanguriye he? Yahejejwe nande? Ninde yayihagaritse? Mugani baba bavuze ngo ni genocide y'abatutsi, bazokubwira kanaka yagiye kwigaha, kanaka yagize formation aha hariya, kanaka ari muri guverinoma y'u Burundi yakoze ikiniki, kanaka muri guverinoma y'u Burundi yafashe budget y'amafaranga y'igihugu, yari muri ministeri ya travaux publics ayahereza abantu baje kuzana imipanga yayidistribuye kuri route Rumonge. Ama ipreve yose arahari ko ibintu byateguwe. None kuza kwiriza mukavuga ati ngo ni genocide y'abaye abahutu, muhera kuki? Nta na kimwe mushingiye ko abafashwe muri 72 tuzi ko arabatumijweho n'ubutungane. Wovyita gute genocide kandi imiryango yabo yarasigaye? Ibintu bijanye n'amaraso y'abantu, abantu baje bareka kubishiramwe ibintu vy'ikuvuga mbabarira amatwi. Vugisha ukuri, dutwawe n'abajenosideri, n'umugambi bateguye kuva kera, n'ubu birabandanya. Nta gishasha, abavutse nejo ubundi bazomenya ko CNDD iri kwirakorera muri Kongo yagiye kubandanya umugambi wabo wo kwica abantu. So abantu babuze mwihangane, ni question y'umwanya, ikibazo tuzogihagurukira. Ururimi rw'abajenosideri bavuga turaruzi, si ubwa mbere twahuye nabo mu buzima, turabazi ico biyumvira n'ico bakora. Murakoze. Ok, merci Seigneur Mwiza pour la parole. Munyemerere Ferdinand namwese ndabona menga Mikaratusi hari ikintu afite adushikiriza mu munota umwe, wihute sharp hanyuma tuce twumviriza abandi. Merci beaucoup. Perezida mwumva ariko aravuga. Mikaratusi bon nakundi oya barira warukere mvuge nariko ndarabaza nefisi kibazo jewe kimwe conyene. Urumva mwibagire uyo ivya yajeje kuvuga, ndabona ugwanko ntiri ruri hamwe ruri hose. Narishatse kubaza gusa abo bantu bariko baravuga yuko ata genocide y'abatutsi yabaye muri 1993. Reka dukoresha ibiharuro gusa. Ico gihe bari bavuga ko ari 18% y'abatutsi na X% y'abatwa et environ 80% y'abahutu. Mbari rukungene umututsi naho yaba ari karatwara igihugu cose, ni kuvuga yari afise ibigwanisho vyose. Il ne faisait que 20% de la patrie. Comment est-ce que uwo muntu yari gushobora koorganiza akica abantu akabahamba avec 20% de la population en ayant pour objectif de tuer 80% de la population vivante sur ce territoire? Franchement, what is the mathématique nta sens bigira. Mais bon, nigume mubandanya mushwana kuma fantoma tabaho, niho badutesha umwanya. Bariko barakunigira tasere, bariko baramuvyora pendant que uri kura discuter namba ari génocide cyangwa atari génocide. C'est tout ce que je voulais kuvuga. Bye. Ok, murakoze pour cette intervention très brève. Ferdinand, mbona yamanutse Ferdinand namuhaye ijambo kuko nabonye kuri intuze yanditse ko yuko ari représentant légal du Forum pour la mémoire vigilante. Donc voilà. Munyibutsa meko host abataravuga.
Reynolds yeah namudugije Ferdinand nafata okay ijambo Ferdinand ijambo ni rwawe oui Ferdinand karibu cyane rwose sinzi ko munyumva egome turakumva murakoze cyane murakoze si ndumva ntofata umwanya munini ntogaruka ku byavuzwe murakoze cyane ku makanya aka kanya gato nagira gatoya mu nkundire nivuge jewe nitwa Ferdinand Ndayiragije mvuka muri komine Buraza mu ntara ya Gitega ngarutse gatoya ku vyabaye juste ndashaka uko twumva kumwe ikibazo ca ideologie na genocide contre les Tutsi umwigisha n'umwe umwigisha yigishije urwanko mu Rwanda uwigishije urwanko mu Burundi muri Kongo n'umwe kuko twagize twese tubikura ku mukoroni ababirigi nibo baducanishijemo umwigisha n'umwe umunyeshure n'umwe iyo tugiye kuraba ideologie urwanko rwigishijwe ku banazi banka abayahudi muzokumva murabikurikira rwarigishije urwanko muri Europe presque nka yose umuyahudi hageze ko yishwe ahantu hose yarari no kuvuga ngo utapfuye no kuvuga ko atari aho bariko barica muri ako kanya natwe rero tumenye yuko nimba hari urwanko hari ideologie yigishijwe kugira ngo bahonye umututsi atashoboye gupfa nuko muri ako karere bariko barica atarahari bisigura rero yuko irere escape parce que il n'était pas dans la zone yari kiricicwamwe abo batutsi no kuvuga ngo bariko bica i Burundi umututsi umunyarwanda yari i Burundi muri ako kanya umunyamurenge hari abanyamurenge babarimu bigisha za primaire barishwe no kuvuga ngo mufate ko umuntu atapfuye yitwa ko ari umututsi aho bariko barica c'est un rescapé imana yagize nuko muri ako kanya atariho yarari rero dufate yuko kujya umuyahudi yishwe dans toute l'Europe ariko n'umututsi muri aka karere afashwe yicwa kubera ubwo rwango rwarigishijwe kandi rwigishijwe batavuze ngo uyu ngo aturuka aha no kuvuga ngo ibimenyetso asuku amezuku uyo mumubonye mu mwici murazi nibiriko birabera muri Kongo uwo bafashe nibaza ko batamusambisha ngo babaze yaturukanye gatoya rero bavuze bagenzanje rescape bashoboye kuvuga ikintu kijanye n'ibimenyetso byabaye bavuze ku kintu c'amatronsoneze amatronsoneze yari mu gihugu cose ibiti vyaciwe muri 93 ndadagipfa hose igihugu cose bagaca ibiti bagashira mw'ibarabara ibinogo vyari vyarimbwe hari ibinogo bimvye kugira ngo bazotemo abatutsi muzosanga ahantu hose bishe bakoze genocide hariho ibinogo ivyo binogo nivyo babatamwo vyimbwe kandi vyimbwa igihugu cose amanyama ndashaka kuvuga gatoya ku bantu b'abajene bo muri les années 93 abajene bamwe bari muri Frodebu amanyama bari bafise no kuvuga ngo umuntu yarakononera akakoneshereza imbona nkubone jewe mfise témoignage y'umutama data yagiye hariho umuntu aragiye mu murima ariko aronesha imbona nkubone aramubara ati wewe
nibiki wa mwana urumva kuko aba jeune umuntu w'umutama mu ndero y'ikirundi ubuzi yuko umwana umuntu w'umujene angana n'abawe ni nk'umwana wiwawe yamubariye ngo uretse ngo kuharagira uretse kuragira iyi mirima ahubwo mu misiza tuzohatwara ku buntu murumva ico kimenyetso yuko uwo mwana w'umujene ivyo bari barateguye ko bazotunyaga amatongo bo mu myiteguro y'amatora hariho umusazi iwacu yitwa Pfakwahura umusazi murabona umusazi yagenda aravuga ngo dutsindwe dukore dutsinde dukore vyanse tunywe umuti ari umusazi murumva yuko arasohora ivyo tubona yuko umenga bisohowe n'umusazi ariko mumenye yuko ico yavuga cari ikintu kijanye n'ivyo bigishijwe gusa ntiyari afise iryo banga ryo kubinuma yarabisohora nukuri rero kuri ibi bintu bijanye n'ibimenyetso hari vyinshi dushobora guterateranya dushobora kubigarukako kubirondera umwanya murabona umwanya watujanye kandi muriko muradusaba yuko dusoza ariko ndumva twari gusangira bimwe hari ivyo duhuriyeko hariho n'ibindi usanga bamwe bisangije nk'ivyo vy'uwo musazi murumva yuko n'umusazi yagaragaye iwacu alors ndashaka kubabwira ikintu kijanye na negationisme nukijanye na negationisme jewe nashoboye guhura n'umukobwa w'umudagikazi hanyuma ndamubaza igihugu avamwo turiko turidondora arambwira ko ari umufaransa kazi hanyuma hari formation twarimwo tuyirangije arambwira ati wewe warambajije yuko igihugu mvamwo ati nakubwiye ko ndi umufaransa kazi atariko nagira ndakumenyeshe yuko je ntari umufaransa kazi ndi umudagi kazi ati rero bijya bintu vya genocide muguma mugarukana muvuga ati mukabona abantu bayihakana ati jewe sogokuru wanje yari mu bantu bishe abayahudi ati rero turafise ikibazo mu muryango abuzukuruza biwe ati kuko nituri bumwiyambure kandi ari sogokuru ati nituri bumwiyambure kumva ari sogokuru wacu kandi yarisha abayahudi ati ni kibazo gikomeye cyane ati rero namwe ati muze mwakira mwumvise ati hariho n'abantu batamutima mubi baba bafise wo guhakana genocide yakorewe abatutsi ariko ari kibazo cyo kuvuga ngo sogokuru mwene wabo na sogokuru muvyara wacu aragirizwa genocide nivyo ndafise iyindi témoignage nshaka kubasangiza hari umuntu yahoze ari umutegetsi yambwiye yuko yaganirije umuntu wo muri Departement d'Etat Americain aramubaza ati mbega ijya raporo iri muri Triware vyogenda gute kugira ngo recommandation zikurikizwe kugira ngo haboneke Tribunal Penal International uwo muntu wo muri Departement d'Etat Americain inyishu yamuhaye ngo yamubariye ngo leader Hutu ngo mu Burundi ngo mubabohe ngo mubashire ngo mugasho ngo leader ngo Hutu ngo mu Rwanda ngo bakoze genocide nabo ngo bafungwe ngo akarere kose ngo mubashire mu gasho ngo hanyuma ngo ako karere kazoca ngo ivyako bizoba bimeze bite bo ati none ati dukora ikire leader nimba abo barideri ari abagenocideri qu'est-ce qu'on va faire inyishu ngo yamubariye ngo ijya raporo ngo ntisaza ngo gende mubwire abana banyu ngo namwebwe ngo mukomeze murita ngo hanyuma ngo izo generation ngo zifise ivyo zagirizwa ngo zibanze zipfe ngo kuburyo atawuzoja mu gasho ngo hanyuma genocide ngo yakorewe abatutsi ngo izotinda yemegwe rero nashaka ndabasabe sinshatse kuhira kuvyo bagenzanje bavuze ahubwo niturindire ko bapfa nitwe nidufatikanye
dukora ibishoboka byose kugira ngo abashengezwa bashengezwe bakiri bazima. Murakoze. Ok, merci. Nosaba ukurikira acagagure. Merci beaucoup. yoba jewe gabashe Ni jewe. Ni The Friday ni utaravuga. Après the Friday yari jewe. The Friday yavuze. Oya ntaravuga. The Friday natangure ko ataravuga. Yego. Yeah. The Friday cagagura karibu. Ndamwumva ariko aravuga. mikro y'ibiruguru ariko nari ugenda uricima hariho ikintu warugira udushikirize muri 1 minute. ego murakoze. Jewe ibyo nagomba gushikiriza nivyo vyagiye biravugwa, hari ibyo nashaka kuvuga kuko muribuka ko space ya mbere yacitse, hanyuma ndavuga imisegonda mike yica ndahereza ijambo, ariko hari ibyo ntari navuze ariko navyanditse bike bike. Ikintu ca mbere nashaka kuvuga ko n'ikintu citwa equilibrisme umuntu yavuze ko gukompara ngo urumva ngo 72 habaye ibi ngo 93 habaye ibi, nibaza ko bitari comparable, mais en même temps ça pourrait l'être kubera il y a un fil d'Ariane, il y a un fil conducteur biri muri genocide yo kugomba guhonya abatutsi. Mugabo sindabihagarara ko cyane ko mwampaye iminota mikeyi. Nagomba bwa mbere kubanza gusubira gushimira abagize témoignage. Urumva témoignage nogira hari uwejeje kuvuga yavuze ati hariho ibintu précurseur twabona. Je ndazi aho narindi nanje nta bwicanyi bwahabaye muri 93 le 21 octobre, les dates qui ont suivi. Mugabo on avait entendu des choses bavuga ko bazokwica papa, hanyuma ko mama bazomugira umugore wabo bakagabura ati wewe uzofata inzu nanje nzofata itongo. Urumva byarabaho. Mugabo nagomba kubwira ubwa mbere Liliane, ndabwire nti mpore kandi mpore cyane kuko yavuze ati nimba muzi umurescape mumube hafi. Je nagomba kubwira ko je mugenzi wa rescape bose, kandi muzohore mwerekana uwo mutima w'amahoro n'urukundo, niko kwihora abicanyi. En fait nabishimye cyane vyavuzwe kare, ukwihora abicanyi nuko kubereka ko mwebwe mutarabicanyi, mwebwe mwabaye muri ayo mahano, ko mutarabicanyi, ko mwe mufise urukundo, ko muba soit mu pardon cyangwa mukabareka bakabaho, ntimubatuke, ntimubereke urwanko. Ibyo ni ikintu gikomeye cyane, kandi je ndi disponible vraiment quel que soit l'initiative yoba, je nzoba ndahari. Hanyuma ari ikintu de garder la flamme navuze kare. Icyo kugwa kindi ni iki, turetse kuvuga ku ma space canke ku ma réseaux sociaux canke kuvugana, est-ce que hari collectif y'aba victime iriho bo muri 93? Kuko turabona ama collectif y'abantu baza bavuga ibintu bafosa l'histoire, baza bagira ama collectif. Mugabo mwebwe nk'aba survivants, est-ce que hari collectif iriho okazu iriho? Muratubwira. Je quelle que soit l'initiative je ndimwo kabisa. Emmanuel yavuze ko agira accompagnement, nawe twomufasha iki? Ni ikintu kiri important. Hanyuma ibyo kwibubu Maxime yavuze gusigira irangi, ariko mbaye uwabivuze uwo porte parole wa police yaravuze ngo bihura ngo en fait kwibuka ubu babuza kujayo ngo ko bihura na 21 octobre. Maxime yavuze ati il faut une correspondance officielle. Bababwira ati yewe ntimushobora kubera ari le 21 octobre. Mugabo bace batubwira ati est-ce que le 21 octobre yitomvye un samedi, ihuriyanye na samedi, abagira mariage barazigira, abagira levée de deuil barazigira. None abibuka ibi twumvise
nibo bonyene bobuzwa kugira ikintu le 21 octobre n'abagira mariage cyangwa abagira ama anniversaire bazigira no kuvuga ngo abantu bafata sala ahantu bakadekora bakagira iminsi mikuru none abo bore kugwa hanyuma abibuka ibi twumvise akaba ari bo babuzwa ico kikaja nivyo ragomba kuvuga hanyuma hari ikintu citwa continuité ya genocide hari no musi twumva bavuga ngo tera indaba keba ngo bavyara imbonera kure hariho bamye bavuga severe ingene severe igira l'impasse ku vyakozwe na CNDD-FDD CNDD-FDD kuva muri 93 je simvuga 94 mvuga 93 CNDD-FDD yarakoze amahano yarateye amashuri iratera amakambi y'impunzi barahovandika ku maradiyo y'igihugu pour leur donner une leçon de démocratie baragira amarevendication ku maradiyo y'igihugu baravuga ati bajya abantu twabishe quel que soit les prétextes bavuga à l'époque ou maintenant mugabo barabivuze yavuze Manuel ati ni CNDD-FDD ni émanation ya Frodebu urumva Frodebu uno munsi abo muri Frodebu barahari baridogera CNDD-FDD baravuga ati twarabafashije babafashije gukora iki urumva niyo continuité ya génocide hari kuko CNDD-FDD iyo yishe yica abatutsi yibishoboye hari igihe habamwe abahutu bari victime ariko bica abatutsi baviza abatutsi spécifiquement donc uno munsi icerekana yuko hariho continuité ya génocide nuko CNDD-FDD igira impasse kuvyo yo yakoze ikagenda kurondera muri 72 encore que on pourrait en discuter ibyabaye muri 72 mugabo le sujet du jour ni 93 d'après ivyo nabonye donc hariho continuité ya génocide idasanzwe hanyuma hariho uhejeje kuvuga ati bavyanka kubera ababikoze ari base na basekuru ou alors des orphelins bakavyanka bakavuga ati twebwe ivyo ntitwobije hari uwavuze ati never arashaka kuba yari mu Rwanda igihe haba genocide mu Rwanda no apana genocide mu Rwanda yavuze kwibubu mu kibimbi ivyo none never niwe yoza gutanga justice uno munsi ku bantu bo mu kibimba hari uwavuze yari mu kibimba yatuririwe mu kibimba ararokoka par miracle et en passant je le salue ndabwiye nti baho horaho mpore urumva nta justice tuzorindira c'est à nous de savoir quoi faire hari wavuze descente à New York Maxime Emmanuel aramushigikira uno munsi il faut qu'on prenne des actions twese twiyimpliquer abavyumva bisanta comme des rescapés ou comme bari solidaires n'aba rescapés je ne suis pas un rescapé dans un sens où j'ai bitabayeho narindi mais je suis un rescapé dans un sens où j'ai par exemple bishe famille ya mama yose ahitwa mu Rushuri barayishe yose hakize abari Bujumbura hama urumva na 72 bagerageje kuvuga ngo n'ubutegetsi bwarondeye abaza gutera umva abantu bo muri CNDD-FDD baravuze ngo baragiye urumva ngo ivyabaye muri Sud ngo ni ubutegetsi bwa Micombero bwagiye muri Congo gukorondera abantu baza gutera i Burundi pour vous montrer iyo mentalité iyo mindset ya genocide iyo ngengabitekerezo ya genocide ahigera ku buryo bavuga ati n'abapfuye muri Sud kugira bajustifie ngo abahutu bapfuye n'abapfuye muri Sud ngo n'ubutegetsi bwa Micombero bwagiye kurondera abantu baza gutera i Burundi kugira ngo baronke pretext yo kwica abahutu ni kugira ngo mutahure neza aho ibintu ingene bimeze hanyuma rero tuzogira veille je ndabasavye ababikora na jewe je suis prêt à le faire et je le ferai haba ama space menshi kuri ibi bintu kuri iyi genocide y'abatutsi i Burundi kuri iyi intention
y'ukwica abatutsi batarashika ku bushuro Est-ce que bose mwanyuma mugabo bakigerageza dusabe Joe a préciser ukuntu uvuze iyo manœuvre muri 72 voudriez-vous bien élaborer en plus kuko ça prête à confusion kuri ico kijanye elaborer nakijya gute kinyoma ca severe kuko ukuntu wakivuze nta womenya ntawe ushoka yumva ko wavuze ko ari kinyoma. sina Ok, si vous permettez, sinawe neza ikibazo cyawe quand on Emmanuel pose une question, c'est que justement, si kugupieja, urumva wagize wibukije ingene la CVR yashizweho n'iyi ntwaro y'abicanyi b'abagénocidaires ya quand il est question 72 igerageza autant que faire se peut kwerekana ko habayeho nyabwoko y'abahutu data wanje alors que ibizwe ari uko alors que ibizwi nuko l'intention kwari ukuhonya abatutsi voilà urumva rero igihe mu uvuze uti waciye uvuga yuko wagarutse kuri ya version yawe y'ikinyoma pour asseoir leur mensonge yuko ngo ari ubutegetsi bwirirondereye ababutera ntivyari yemwe reka ndabikubwire l'histoire bavuga yuko kugira ngo bitomore ntabwo hari uwuroprena tel que vous l'avez livré wamenga vous acquiescez. Voilà, c'est pour cela que oya nta na gato navuze yuko yego navuze yuko ubutegetsi bw'ubu no kuva kuri Frodebu wanashaka bavuga ngo vya 72 ngo abatutsi bapfuye ngo n'ubutegetsi bwa Micombero bwarungitse abantu muri Kongo korokrita bazoza kwica abatutsi kugira ngo ubutegetsi bwa Micombero buronke pretext yo kwica abahutu nariko mvuga nti murabe la mentalité génocidaire yaba bantu uno munsi dufise i Burundi ahigera sinzi ko twashobora gucagagura mu bamukoze yego sisubira kubacira mu yego nari mpejeje nagira mpeze nariko mvuga nti il faut qu'on fasse une veille haba ku ma space tuzogira ama space menshi hamwe naho twoza turiha an intervalle y'ukwezi canke amezi abiri tugume tugira space kuri ibi bintu tuvyibutsa kuko hari abandi bariko bakora dans l'autre sens yo kwerekana ko abatutsi apparemment ko ils se sont mis ensemble pour se suicider collectivement nariko nsaba nti bizobeho kenshi hanyuma la parole des témoins il est essentiel cyane hanyuma hariho amakolektife yandi yabivuze Emmanuel yigeze kubica ko amakolektife ahandi habaye amagénocide nabone dukorane qu'on s'enrichisse de leurs expériences murakoze cyane Ndoricimpa mvuze neza cyane reka tumere nka reno mpereza amajambo abatari bwaze duhe igira neza nawe acaga kugira ngo numvise umenga ziri ku nama sinzi ko mwari mwavuze ngo hariho space inyuma komsa ducagagure vite ubwo tubasanga iyo mugiye gukora space kwa sindi muje iracariho wiuno irahari ariko hari akantu nagomba kuvuga munyemereye mubamukoze reka ego turakaguha bien sûr reka mugabo igira neza avuge kuko ntabandi dushaka kuduza hanyuma uca uvuga ego murakoze jashaka gushima le courage y'aba victime bashoboye kuza gupartager leur histoire. Je ndafise une petite expérience nageze gukora muri ONG y'aba rescapé hari mu Rwanda. Ico gihe ntitwanababaza kenshi vyerekeye ari ibintu vyo kubafasha abafise ingwara ziri chronique mugabo à chaque fois winjirayo wasanga ari umuntu aciye gupartager son histoire akakubwira ugasanga abantu birabafasha by'ukuri kugira umuntu bapartage leur histoire kandi atari uko ngo bafise umwikomo canke iki ari juste ce point bari kuriye donc abakoze igikorwa cose kweri mu bishimigwe kandi ndakomeje cane abantu aba victime jewe ndi muto siho nari ivyo biba vyose 93 mais
umuvyeyi wanje avuka igishubi umuntu wese yari ruguru wese yarapfuye kandi bashoboye gusubira kuduga no kuja kuraba aho bahora baba. Ivyo jewe nkiri umwana sinarealiza l'impact avant cette expérience y'ako kazi nakoze. Pour vous dire l'ampleur de la chose, kubera kenshi iyo abantu bariko baravuga témoignage ari igihe bumva umengo ni imwe mu zindi, comme si c'est quelque chose de banal, bashaka kubibanaliza. Donc bashoboye kuduga iwabo 2014 kandi ico gihe ntibari bwigere bahunga, so kuvuga jewe navukiye mu Burundi nkurira mu Burundi, mugabo umva Bujumbura no kuja igishubi ahantu iwanyu wakuriye udashobora kuhaja à cause de ce traumatisme, urumva ingene ubayeho beaucoup plus ugaca comme ama témoignage ariko aravuga ukabayeho de jour en jour uko twayate abakwiciye kandi tutirengagije abo bose navuze babuze nta numwe yahambwe n'ubu ntibazi iyo bari. Donc mwumve ibikomere aba victime baba bana navyo ingene bibabaza beaucoup plus bariko baraza kumva ngo umuntu amubwira ngo ni kubera ngo ndadaye yarapfuye. Ndadaye abo bantu hariho n'abantu batari bamuzi batari bwanamubone, donc kumva ko ngiye kuzira ndadaye c'est ni négationnisme iciza ca négationnisme yiravye dans ma génocide yose yabaye irasa. Abantu bagiye baragira minimum de recherche ukaraba mu négationniste ugira négationnisme kuri génocide y'abajuif y'abanyarwanda izose usanga bafise le même discours, donc c'est facile à repérer et facile yo kugwanya. Donc kandi ntitukagira isoni zo kugwanya l'idéologie canke l'extrémisme canke l'idéologie du génocide, kuko mu bantu bamartirize kubera habaye abantu benshi babaye passif babiretse ati ijwi ryanje ntaco riza kumara. Mugabo iyi courage ya ba Liliane ba Dismas ba Thierry niyo izotuma n'abandi avuga ati reka nanje ndabwe hama tuzicollecte ku buryo tunabona ati iyi region yababaye impact kurusha iyindi. Uzosanga hariho na lien ubona ati hari region zimwe usanga ziri favorize kurusha izindi ubunye muri izi ntwaro z'ubu, uzosanga hariho ayo malien. Ikindi kuwa cane kubakomeza ntimuze mwigere muheranwa n'agahinda bashatse kubica bashatse kubazimya, ariko mwaravyaye turiho natwe turavyara turi kandi ntibigikunze, umugambi wabo ntuzopfa unakunze. Donc mwicare mukomeye nukuri ntaco ntimuzopfa ntitugipfuye nukuri mukomere. C'est juste cela ijambo n'imfise. Urakoze cyane igira neza nawe ukomera numva wabaye mu bandi mukomere mwese mukomere. Nibaza yuko burya umunsi umwe intahe izavuga, nje naba ndabivuga yuko ukuvuga c'est une partie yo gukiranaho nyene. Ibintu ni vyiza kandi bituma n'abantu batazi bamenye, n'abazi bazi ngo nta bantu bavuga ngo barabacecekesheje ntibaceceke. Ifaut ko tuvuga. Hari akantu nkunda nibye canke navuga nti nitije kwa Mwambutsa ati la peur doit changer de camp. Niko bimeze, ntimugire ubwoba ivyo mwaboye n'agahomera munwa, ariko ababikoze nabo ifaut ko bamenya ko tubizi, mubizi muvyibuka tuvyibuka mubitwigishe mubitubwire. Les rescapés doivent parler. Ivyo bintu bitegerezwa kumera uko nta bundi buryo. Ariko imbere ko ziriko n'abavuga Dr Emmanuel, hari umuntu yitwa Justin Afazari yabakurikiranye, muraraba mumukurikire cane nawe mumugire follow back ngo arabashaka, hama ziri ku nama muduge kwijambo. Murakoze ndamurondera. murakoze kunyongera aka kanya. Nagira mbanze shimire igira neza, ndumva ko ari muto cane. Tworonka benshi bafise umutima wo gukwikira ivy'igihugu nkagira neza. Aba bantu bavutse inyuma ya 1993 twari tubakeneye ko bamenya ukuri bakavyitaho aho bari hose, ari mu mahanga canke Burundi, kuko ivyabashikiye aba jeune muri 2015 iyo tuza kuba twari dufise X
ngira ko nshimira Imana yazanye X kuko Liliana ntiyakuronka aho avugira eka baba victime bose ntibari kuronka aho bavugira. Imana yazanye X ngirimwo irimwo ugukira kwacu wosanga tuzokira. Hari umuntu yuguruye mikro ambabarire. Dr Emmanuel mwokugara mikro murakoze. Igira neza rero nakarorero ka abajene dukeneye cyane ko bamenya ukuri ku gihugu kuko 2015 abenshi bapfuye ko batari bazi ko bari kumwe ni n'abajenosideri mu gihugu, benshi ntibari banabizi yuko batwarwa n'abajenosideri. Akandi kantu nagira nshimikire ko naka kantu ko kwiyungunganya kugira ngo barabe ko jenoside yakorewe abatutsi mu Burundi yo kwemerwa. Jewe nzi ko yemewe, kuri jewe yaremewe kuko kanatsinda Nations Unies kwemera jenoside yabaye mu Rwanda contre les Tutsi kandi y'u Rwanda yabaye inyuma y'iyi Burundi. Nagira ndabavunira akagohe muzogende muzi ko Nations Unies ico bita ONU ntiri neutre nta na gato, ahubwo irashiramwo piège ikagira iti natavyivugira ntavyo ndamubwira. Ni ukuvuga yuko akarorero ngira ndabahe ni reflexion muza kugira. Dufate yuko bijya byabaye muri 1994 mu Rwanda irya jenoside contre les Tutsi ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda, iyo riba ariko FPR ntifata ubutegetsi, iyo haba irya jenoside contre abatutsi mu Rwanda bigahera FPR idafashe ubutegetsi, inkotanyi zidafashe igihugu, ndibaza ko n'uyu munsi nabo baba barikiri ko bagira ibitugira ngo turasavye mwemere iyi jenoside. Bisigura yuko ntitwishire muri piège. Jenoside yemewe ni jenoside contre les Tutsi. Nta batutsi baba muri Aziya, nta batutsi baba muri Afrique du Sud. Aho tuzi havuga iryo jambo Tutsi ni muri région des Grands Lacs. Muze mugende rero mubwira Nations Unies muti dusinyira aha hantu ko mwaravyemeye kuko ni irya nyene. Nimwagende murondera zibiri ntibari neutre bajya abantu. Uti gute batari neutre? Nations Unies ishobora guhagarara ajya ngo yemange ko abafaransa bafise ukuboko kuniniya cane muri 1994 mu Rwanda, barabizi. Ariko ubucuti bafitaniye, ubucuti Nations Unies ifitaniye n'Ubufaransa buruta ubwo ifitaniye n'umututsi. Ako kantu mugafate ku mutwe. Nations Unies iceye yoshira ku Bufaransa ntishobora kugikura ku Bufaransa ngo gishire ku mututsi. Ubucuti Nations Unies ifitaniye n'Ubufaransa ni bunini kuko Ubufaransa bwarafatiwe muri birya bintu bya jenoside contre les Tutsi mu Rwanda, arico gituma Nations Unies igira uko ishoboye kose ikazira hengama ku buryo yaba ubutegetsi budafiswe n'abarya babufise mu Rwanda, nibaza yuko n'irya jenoside yo mu Rwanda itari kwemerwa. Uti kuki hari abajenosideri bari muri ivyo bihugu vy'Ubufaransa, Amerika, Canada baridegemvya kandi bafise liste yabo, barabasaba ngo babatange ntibabatanga. Rero ntimuze mwishira ko piège, mugende mubabwira muti ahari umututsi murahazi, ya jenoside contre les Tutsi ni babatutsi nyene. Kubera ntibavuze bati tuvuze jenoside contre les Tutsi du Rwanda gusa, iyo phrase ntayihari. Mugende muri prudent kuko ntibari neutre. Nco nagira mpereze ko nagira nongere nkebure abantu bakunda kuvuga ngo batutsi ngo barakabica ngo canke ngo batutsi bapfuye kubera Ndadaye yapfuye. Ahubwo Ndadaye naho atakiriho tuzi neza ko yapfuye azi ko yateguye jenoside. Ndadaye yarateguye jenoside kuko umugambwe yari atwaye niwo wari warayiteguye. Nta gituma rero batubwira ko ari umuhero, nta buhero afise. Batubabarire, Ndadaye yapfuye urwiwe ariko yari yarateguye jenoside contre abatutsi. Hanyuma ikintu nokebura umuntu yoba atahirwa, umuntu azi ko atahirwa
atari mu bwoko bw'abatutsi kugira yitandukanye n'abicanyi yoreka kugira agashinyaguro ahubwo agafatanya n'abandi gutera ivyatsi kuko nta bwoko bwica kugira ntugwe muri bimwe Ferdinand yatubwira ati ngira ifunwe ngira isoni ry'uko sokuru yabikoze sokuru yarabikoze kuri urya mufaransa kazi yahindutse umudage kazi sokuru yarabikoze uramwitandukanyako nayo ahandi ufatirwa hamwe n'abo bantu b'inkozi z'ikibi nico nashaka kuvuga abasigaye turahurira muri space ikurikira murakoze Yego cane murakoze cane gose nibaza ko nka bose bavuze hama nk'uko Joe Dalton yabivuze ati nta bantu bahisemwo kwisuicida en masse muri 93 bahitamwo bose gupfa gutyo oya danku hari vyabaye hama les témoignages étaient très poignants iya mbere yambabaje n'uyo muntu yarashobora kwiruka cane yari umu athlete hama abandi bakobwa bakamubwira ati turindire ntudusige agerageje kubafasha kugira yirukangane nabo bakabahatrapa akavuga bon urumva nyene ko vyari ibintu bibabaje cane gose je ku bwanje ndifatanyije namwe ico nababwira co ijya pouvoir iri Bujumbura numva umenga iyo iri yaraparticipiye muri ivyo bintu d'une manière ou d'une autre hama si bo bazoza ba réconcilier et d'ailleurs no mu mvugo zabo no mu ngiro c'est pas des gens bari réconciliateurs hama ndahojeje ababuze hama ku bantu twoba twababaje mu mvugo canke qu'on aurait blessé kubera usanga kuvuga amajambo menshi hari igihe ururimi ruponyoka abo bantu ndabasavye batubabarire cane nta intention nimwe yo kublessa umurescapé nimwe yari hari canke yo kubigira minenegwe hanyuma abantu bari baje pour guhatinga canke kudusamaza kudutesha umwanya nababwira nti mwagerageje ariko ntivyashobotse ubuzima burabandanya hanyuma ndashimye Imana ko mwese mukibaho ko uwo mugambi wo kwextermina abantu ataco washitseko ivyo bintu ni ibintu vyo gushima Imana kandi vraiment ni ikintu co gushimira Imana kandi ko mwateye imbere kandi ko atamutima w'ugwanko mufise kandi ko ata bintu vyo gushaka kwihora ngo gutaha ngo gutsemba abantu oya iyo umuntu ashaka gukora ikibi narondera ibindi yitwaza ntiyitwaze ko yahuye n'ivyago dans le passé nk'uko le pouvoir actuel ishaka kubitwemeza ifata ikica abana ba 15 ans yitwaza ngo hari ibintu vyabaye il y a 50 ans donc ndashimye ko mwerekanye umutima wo kwihagararako umutima w'ubuntu n'umutima w'ikigongwe ego Imana ibayizagire mwese sinzi urampa akajambo ndiko mvugana nande Best Belair ego okay ndabaye 1 minute ego urakoze cyane umunota umwe reka ndavuge n'ubundi sinakurenza no gushima gusa ko mwashoboye kugira iki cyumviro c'ugiye space ni ikintu ciza cyane kuko kiraruhura aba bavuze amajewe ndi mu bantu ndimwo mu bantu babana n'abantu bafite ibikomere bamwe n'abagenzi banje ubwa mbere ho nitwa Claude ndi ku Mana mba muri Swede ntabwo niswe Belair juste kugira ngo ninyegeze ushaka ashobora kumenya cakandonda nta nico binantwaye kuko aba bantu barakwiye gushigikirwa mu buryo ubu canke buriya hanyuma icyumviro canje ndi umuntu nkunda ibikorwa biba kurusha kuvuga space zirakenewe mwavuze nayikurikiranye kuva igitangura sinashatse kuvuga kugira numvirize abenshi baza kuvuga ibyo bavuga mugabo je nashaka nsabe nti inguvu zirimwo mu kurarira ijoro muriko murashigikiye abarescape ibintu vyabaye mu Burundi ego turi kumwe n'abasavyi benshi iki gihugu ndimwo ndi muri Swede nabivuze abasavyi ni benshi abishikara ni benshi hari abo twatanguranye igikorwa bariko batanga amahera muri ya diaspora y'u Burundi abongera tuzoronka umwanya wo guhura nabo kugira ngo umuntu abwire ikibanza cabo nta nico binatwaye ariko kubituraba
je nashaka nsabe nk'uko dufata amatike agenda i Bujumbura ku bihumbi 8 ibihumbi 10 ibi madolari angahe Manuel yabivuze reka turabe abari hejuru abatwa diaspora ya muri Swede abatwa diaspora yo muri Canada tutariko turasaba amaparcelle Bujumbura atani cyo tubatezeko kuko iyi ntwaro yabahenda itabahenda umuntu wese aziko ariko arasaba ntaca azoronka ni juste kuba baragira inkinamico kuvuga ngo babemere ivyo babemereye ariko ntacyo bazobaha rero nagira nsabe mudufashe abazobishobora kuko barahari uretse haba mu buryo haba gushaka haba gushigiya abarescape twagiranye amanama menshi n'abarescape mwumva je nashaka nsabe abazobishobora muturonderera umwanya wuko bamwe bogenda i New York gusaba izo correspondence amaso mu yandi mbaye muri iki gihugu cy'Iburaya imyaka 20 no kuvuga abazungu bashaka ibiboneka kurusha ivyo umuntu ariko aravuga tant plus que twebwe nyene twisamburiye ko tukaza kubabwira yuko ivyo tuvuga byinshi tubesha mugabo umuntu akubonye uvuye ku isi nzima iyo uvuye uje kwishuza ikintu bo nyene bakoze ko enquête kirafise ico gisigura kirafise impact niniya iruta ko tubabwihamagara ku telefone ngo nimuturabire bya bintu twababwira mugabo umuntu ashitse akadodo akavuga ati ni jewe nicabona nguyu uyu bizoza muri ko muravuga uyu dago bariko baravuga hari wavuze ati sinzi ko yoba ari we niwe n'urya nyene wabonye ariho aracariho kandi azobandanya abaho afite umuryango munini no kuvuga nuko toba yitwa dago arafise umuryango uzo umwanditseko rero nagiye nsabe ababishoboye kuko bariho abafise ugushaka badafise bateko barondera amasabano kuri irya leta bamwe bafate duhurira i Geneve abandi babishoboye bahuriye New York kwishuze ikibazo c'aba bantu bagomba kumenya yuko aba bantu bariho bakiriho kandi ikibazo cyarizo kitazigira gihagarara murakoze ego murakoze cyane gose Rumata ndakubaze womfasha kuraba umuntu qui a fait le plus bon commentaire cyangwa le plus like hama tukamwanonsa ngaha nyene imbere yuko space ihera hama pour des questions za transparence izo noti ndaza kuzikurungikira wowe uzirungikira uwo muntu tugire gutyo oya mikranjira kora cyane Rumata turakumva je ndakumva yego Oveja j'avais annoncé kugira habe hariho umuntu agira commentaire ikaza kuba ari plus like abagenzi biwe bumva bashaka kumuteza imbere ni bagende barayike commentaire yo wari we wese ngaki ya commenter hanyuma turamurungikira $20 yego hama abadede bashake bavuge ivyo bashaka naco bihindura tuzohezagirana tukiri bazima umuntu azoteza uwundi imbere akiri muzima nuko mode clôture za Rumata hanyuma nibaza ko space niwo wucu yigira iyikurikira nibaza ko yatakaye sindi umuja woshobora kucugira space ukagira after Oui, hi. En fait, twari twabemvise naziri ku nama dufise space okay, good. bashobora kudukurikira yeah right after cyangwa tuganire vyinshi karibu kandi ego chatuza mukanya merci beaucoup ndabashimiye mwese rero twari kumwe reka nkroturire ngaha twese twiruke kwa ziri ku nama na sindi umuja turi kumwe umugoroba mwiza hanyuma Imana ibahezagire mugire weekend nziza turi kumwe